Serbia n'Uburundi vyoba bifitaniye imigenderanire ya gute? Le 10 mars, President Ndayishimiye yarafashe urugendo rugana muri Serbia. Aho ni nyuma y'ukwezi umushikanganje Marie Chantal Nijimbere ajeje ivy'ubudandaji na tourisme yari yamye muri ico gihugu nyene. Muti none imigenderanire hagati y'Uburundi na Serbia yo batanguye ryari? Ku batabizi, ubucuti hagati y'Uburundi na Serbia bwatanguye gukomera igihe Uburundi bwankako intara ya Kosovo yo muri Serbia iba nk'igihugu cigenga hari muri 2018. Inyuma yaho muri 2019 Uburundi na Serbia baca bashirako umukono ku masezerano yo gufashanya ubujanye n'ubutunzi, indero n'ibindi harimwo nuko abanyagihugu muri ivyo bihugu bibiri bagenderanira hatiriho harasabwa visa. Kuvaho abarundi benshi baca batangwa gufata inzira ija Serbia. N'akarorero kuva muri janvier gushika octobre 2022 abarundi barenga 20,000 nibo bari bamaze kuja Serbia. Muri Novembre uwo mwaka nyene Serbia yaciye ihagarika iyo ngingo yo kwinjira muri ico gihugu ata visa isabwe kubera pression ya Union Européenne yagiriza Serbia ko iri mu bihugu biriko bigwiza impunzi ku butaka bwa Buraya. Ubu rero kugira winjire Serbia urasaba visa kiretse ufise passeport de service canke passeport diplomatique. Naho biruko inyuma y'urugendo umukuru w'igihugu yarimwo, Serbia n'Uburundi vyasinye ayandi masezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye harimo ivy'ubutunzi na gisirikare.